Bana b'Imana rero turacyabandanya tugeze ku video ya gatatu cyane ku audio ya gatatu yo mu gice cya mbere cy'intahe. Rero nariko ndababwira ukuntu mama bitari bimworoheye ariko naringezaho nari nababwiye ko byagezaho mama na papa barapfunga impeta, hanyuma niga mu mwaka wa 4 barapfunga impeta. Jewe na mutoyi wanje ntibatubatiza, ariko nyene twaciye tubaho neza, mugabo ikeba canke se abatoteza mama ntibahagaritse. Rero nababwiye ko hariho umudamu yahora yavuga ko afise umwana wa papa, kandi ngira na papa yaravyemera, ariko wa mwana se wiwe yaramaze kumutwara. Rero yagumye agerageza uburyo bwose n'ubundi yo kwigarurira papa. Hanyuma rero mwene wabo yari umupfumu, baba hirya yo muhira gatoya. Rero wasanga muhiriwe huzi abantu bavuye imihingo yose kuwo mu mama baba. Nubwo mwene wabo yari umupfumu, nyina yaravyara yari umunyokuru, ariko uwo w'umupfumu yaba kwa nyina hafitiye n'abana batatu, n'uwo mukobwa wiwe nyene yitwa ngo yari yarabyaranye umwana na papa. Basi rero araguma aragerageza kugwana intambara. Uwo rero atari umupfumu yitwa ko yari yarabyaranye na papa, niwe yagerageza kuguma bashaka ikintu cyogirira nabi mama, kandi bakipfuza ko je nopfa. Rero bakandoga, bandoze bigaca aho gufata jewe bigaca bifata mukuru, wa mukobwa mukuru tutari dusangiye mama. Ndibuka igihe kimwe twari turyamye turiko turaganira dutwenga, hanyuma ngiye kumva numva ivyo gutwenga byavuyemo ariko ararira. Hanyuma ndabyuka ndacana itara, mbona ko kamosozi yamurenza guma avuga ngo arapfuye, kandi twariko turatwenga. Genda kwidirisha ko bavyeyi ndadodora, ndababwira ati nyamara nakaragwaye. Baraza bararaba. Papa rero yaca amenya ko abo bantu bariko baratugerageza, yaca agendayo agahitana n'umunyezamu, agaca agenda akavuga ati mutamuvuye biracika. Nyene bakaza nyene uwo mupfumu akaza nyene akavura uwo mwene wacu. Ikindi gihe ndibuka ikindi gihe twatugiye kwahira ivyatsi byo gukanya urwagwa benshi bararuzi rw'ikirundi, mugabo abana bakurira hanze nibaza ko batabizi. Rero tugiye kwahira ivyatsi, je ndi imbere yiwe nawe ari nyuma yanje. Noneho ngiye kumva numva ariko aravugira izinduru inyuma yanje, ndavye mbona ariko arikumbagaza nyene arira. Niruka asubira muhira guhamagara abavyeyi. Papa nyene aca aragenda kwabo nyene kuwo mudamu w'umupfumu mwene wabo yahora aririra gutogwa na papa, ati umwana wanje nimwe mugira mumwice, mumuvure vyase bikunze. Hanyuma nyene bikomeye nyene bakamuvura. Umwene wacu yarakomeje arabaho, nanje ndabaho. Ariko jewe kweri Imana yo mwijuru yamye indengera. Usibye nabo hari n'abandi baza bagerageza kundoga, mugabo je nibyigira bimfata. Hanyuma rero aho nyene niga mu mwaka wa 4, kubera kuva haje niga mu mwaka wa 3, uko narota ibintu vyaraba. Nyimba ndose mbona mwene wabo na mama canka umubi wabo wa papa baje kuturaba, bukeye canke haheze imisi 2 naca ndababona. Ndose ibintu narabibona. Rero narakunda no gukina n'abandi bana. Uwo mukuru wanje akiriho, kubera mu mwaka uheze narigeze kubabwira yari yitavye Imana mu mwaka uheze. Rero uwo mukuru wanje niwe nagiye aranabinyibutsa, avuga ati ndibuka ukuntu twara dukina na Zipora n'abandi bana, dukina urukiramende canke dukina ibintu by'amakarata twaza tuzungurutsa, yaba yanditse ko ugasanga Australia, Canada, America, Burundi. Ugize ikarata zine atawundi arazigira ugacuhonda hasi kugira
ube wowe werekanye ko watsinze. Ibyo rero igihe cyose narinda ntsinda, nta kindi gihugu na kimwe natsindirako usibye igihugu cya Australia. Igihe cyose nisanga afise Australia, nyimba ari n'urukiramende twakina, igihe cyose nasanga natsindiye kuri Australia. Australia sinarinzi ngo ni hehe haba namba, numva gusa mu bihugu. Rero jewe niga mu mwaka wa 4, handi mu wa 3 narahaciriye ubwenge ndaja mu wa 4, hanyuma ndaja kwiga mu mwaka wa 5. Ngeze mu mwaka wa 5 rero nabwo mpura n'ikigeragezo, nigishwa n'umwarimu atankunda kabisa, nawene hari Imana imuhezagire kandi ndamwipfurizanye ko yozoba yaramenye Imana kubera yarakara. Icyo gihe rero twiga no mu wa 5, yari mu gihe cyo guteretwa kuko nyuma yaje gushaka umugabo, ariko akadukubita. Je rero aranyishiramo ashaka kunyanka, mugabo umunsi umwe hari ku wa 6 tugenda mu misa, inkengeri iravuga ku isengero, duca tuja mu misa. Tugiye mu misa hanyuma, ariko wari umunsi wo gukoropa ku ishure kandi ko yari twahejeje. Hanyuma nyuma turataha, bukeye kwa mbere tugiye yaca tubwira ngo nidutahe, akaduvuga hariho uwundi mukobwa yitwa Wimana, kavuga ati Wimana na Zipora vous prenez au marché. Urumva kubera twana bakwisoko, akatwirukana. Rero ubwa mbere ndataha, ubwa kabiri ndataha, ubwa gatatu rero umubyeyi ati none kuki utaha ataragera. Ndabwira ati je umwarimu aba yanyirukanye. Rero papa aravuga yuko azoja ku ishure kugira kurikirana icyo kibazo cyanje. Nibwo rero umunsi wa 3 ngiye ku ishure, buriya rero kimwe cyoco jewe nakuze ndi nikigaba, narakunda kugaba kandi narigeze kuba nkara ndanagwana n'abandi banyeshure, cyane cyane muri icyo gihe cy'umwaka wa 5. Hanyuma umwarimu rero aza kongera kumbwira ngo ningende, twe nuwo yitwa Wimana. Je ndamubwira ati Jesse ntaha, arambwira ati sohoka wewe na nakamutahe mumvire mu ishure kubera mwatashe hatageze. Ndamubwira nti rero papa yambwiye ko imbere yo gutaha uzobanze umamahera y'ishure, yo yandiye ku ishure ndayatahana. Arambwira icyo gihe yatwara buyoya, arambwira ngo sani buyoya sani Imana. Naye ndamubwira ati wasa ni buyoya sani nyene y'ishuri. Intambara ziba ziravyutse. Ndamurahira ko nasohoka, hanyuma ndanka gutaha. Kuva icyo gihe rero acatangura kunyishiramo, kandi koko papa yaraje ku ishure, hanyuma araja kwa deregiteri aratuma ko mwarimu na jewe. Hanyuma ndavuga ingene byagenze, mugabo baravuga ati umwana ategerezwa kubandanya ku ishure, kandi mbese nyene nkaho biheze, kandi mu by'ukuri nta nikosa nari mfise. Ariko ndashima Imana yari ifise impamvu biriko biragenda uko. Kuva icyo gihe rero uwo mudamu umuhabara wiwe aje ku ishure, baca baja muri home, akatubwira ati ntituvuge cyane, akatubwira ngo dufate imino. Hariho n'umukobwa yakunda yamubwira ati uzuranyandikira abavuga. Rero agarutse twaravuga kuko abana bo mu wa 5 twatunakunze. Agarutse yacahera ku murongo, inkoni zo mu mugongo, ngubika imigongo mwese, yarankubita. Abana b'Imana ngira ndababwire, gukubita abana ku ishuri ukagira aho bababaza ni ngorane, kubera n'ubu izo nkoni ndazigwaye mu mugongo. Jewe nagwaye umugongo niga mu mwaka wa 5 kugera n'ubu, ariko byari byageze igihe uba mutende. Mugabo n'ubu ndavuga ati ingorane y'umugongo nkunda kugira ndani kubera inkoni z'uwo mwarimu yankubita. Rero nkumva rero harageze aho nota ishure, nkumva birambabaza ukuntu aguma nkubita, kandi koko haragera igihe iby'ishure ndabita.
numva binangora, numva n'igifaransa kingora, ishure ndariheba ca ndataha ndavuga ati muhira nibankwigirire isuka. Nababwiye intuguta ni nyinshi aho ndi harashushe, hanyuma ndavuga ati jewe ngomba kurima, nca nigumira muhira ishure ndariheba, nari ngeze mu mwaka wa 5. Hanyuma igitangaza rero ndarota, igihe kimwe ndarota ndota mbona nigana n'abazungu, ndi mwishure n'abazungu nigana, kandi umwarimu akabaza ariko arabaza ivyigwa nanje nkishura. Hanyuma nyuma nikanguye ntekereza ukuntu nariko ndiga ndi mwishure nigana n'abazungu, birantangaza. Rero nkatekereza nkiyumvira ati jivyo ari byo byose nobandanya kwiga, ko nama ndota ibintu bikaba bozosanga ngiye ntoye konkuru nkazoza kwiga muri Amerika. Mugabo nari namaze kwikura mu ishure bitoroshe gusubirayo, ndavyihorera ati zo ni indoto. Hanyuma umwaka urahera, abari bakoze konkuru uwo mwaka hacatora abantu bashikindwi, kandi barakora konkuru hagatora umwe canke babiri, uwo mwaka hatora abantu 7. Nca ntangura kwibaza, jewe nikuye mu ishure, abo twigana n'abandi nzi bazokwiga bamara amashuri, kuko iyo ari muri vacances ukaraba abana bavuye mu mashure ubona bisa neza. Usibye ko ubu mbona byahindutse, ariko mu 80 na mu 90 na byari biryoshe imbere intambara itarahaba, kubona umwana yagiye kwiga segonderi atashe asa neza n'amashakosi, wabona ko atagisa n'abandi bana batarashika mu mashuri makuru. Nca ndiyumvira nti jewe uko biri kose nzotora konkuru nzoza kwiga muri Amerika, kuko igihe cyose narota ibintu nyene bitandukanye, nkabona nyene nama ndota ndi mu bundi buzima. Niho rero umwaka uheze hagera igihe abandi ko hagera ikindi gihe mu kwicenda ko abana bazosubira ku ishuri. Mugabo muri jewe nta byari bindimo, narahiga naho nohera mubwire papa ko yose abiri ishuri nkabibura. Kubera iki? Data yarankubise inkoni kugira nkunde nige, biranka kabisa. Narakubiswe inkoni na musazanje yitwa ko yankurikira, ariko kuri wa wundi wo ku mugore mukuru twarakubitwa kuko twarakunda no gukora amafuti. Jewe rero narakubiswe cyane muhira kubera no kwiba. Bana b'Imana, je narakunda kwiba ibintu niba byari biki, niba umuceri, niba umunyu, niba isukari cyangwa amamesa, ibyo rero nkabyiba ndabishira abantu b'abakene b'abanyokuru, abantu bagowe. Nkiba n'amahera nkayaguriramwo impuzu imfubyi, abana batambaye neza nkagenda nkabagurira impuzu tukanzo twiza harimo n'abatwa. Ibyo haleluya, amen. Ibyo rero ndabishimira Imana, kuko Imana yari kirantegura, yari kiranyereka ko izogera igihe imivyanje nkontorora nkabikora mu mwidegembyo. Rero ndashima Imana ko hari igihe Imana inkoresha nkakora igikorwa umuntu ntanazi, ari Imana mugabe inkoresheje ikama nkakora igikorwa nk'icyo, ntihagire ubundi abigitsure ngo nononye. Basi rero umusi murumva naravuye mu ishuri, mugahageze mu kwicenda. Rero narimvuye ahantu hitwa Ikarungura kwa masenge wanje, ndiko ndataha nja iwacu mu Kiziba. Ndetse ahantu hitwa Mwisongwe, Misitaneri wa komine icyo gihe yari komine Mumba anchako arambona, kubera yaranzi aramenya tujya n'uwa mwana wo kwa Karaveri, arahagarara canurira imodoka yiwe, arambaza ati none kutagiye ku ishure gutangura ishure abandi bana batanguye. Ndamubwira ati buriya rero Jesse ndatangura, ati mugangira nzogenda gutangura, ariko naramubeshe kuko nari naravuye mu ishure. Arantahana aranshikana muhira, ashikanye muhira arambira ngo mbwire papa yambu, kubera ko abandanije aja kuri zone y'Igatsinda adaciye kuramutsa papa, baramenyana na papa cyane. Rero jewe ndashikana mubwira papa ati Mr. ambwiye ngo yambu, ati kandi rero papa ati Mr. yari karambaza ko nja ku ishuri, ati ndamubwira ko ntaja ku ishure,
atambwira yuko nahebye ishuri, atacambwira ati warahebye ishuri, aterega papa wawe dushobora kumupfunga kubera ko utari kuriga, kubera iki wahebye ishuri kandi so wawe ari umubosi atabuze amahera y'ishuri cyangwa impuzu z'ishuri. Ati canda ndamubesha kuzonjana ku ishuri, mugabo acambwira ati ndakubwire ko abandi bana batanguye ishuri ko ngomba kuja ku ishuri. Papa arambaza ngo none si wowe wikuye mu ishuri? Ndamubwira ati mugabo ko Mr. yabivuze njana ku ishuri, ngo urashaka kwiga kweli? Papa yarashaka ko niga. Bwarakeye aburabira mu rugi acaranjana gutangura ishuri. Candagenda gutangura ishuri, nsubira mu wa gatanu, ariko kubera ingorane nari nifitaniye na wa mwarimu, papa naramubwiye icyo kibazo arakivuga nako na diregiteri, baca bampindurira umwaka, bampindurira ishure. Icyo gihe niga muri B baca banshira muri C canke muri A, bahindura umwarimu. Rero kuko inza guheba ishure nari nahevye niga mu wa gatanu, ariko mpeba ari uko nabatijwe niga mu mwaka wa gatanu. Basi rero candatangura ndiga mu wa gatanu kandi nk'umudubura ndinanata kwiga. Mu by'ukuri je igifaransa cyarangora, mugabo naragerageza ndihambira kuko nari nzi iti byanga bikunda nzotora konkuru nze kwiga segonderi, ku buryo hazogeraho nzoza kwiga muri Amerika nkigana n'abazungu, kuko ndabirose narota nigana n'abazungu. Ubundi munsi nigeze yene kugira iyerekwa, mbona ahantu heza, mbona ngiye ahantu nk'uku, mbona nakiriye amafaranga y'inoti zishasha. Aho naho nariko narota iki? Nariko narota amabanke mbona ngaha muri Australia, kubera icyo gihe mu Burundi navuyeyo ayo mabanke ntarayabona. Icyo gihe nararose mbona nakira amahera nyene ngiye ahantu umenga ngo hari nk'ikibuye, mbona ntoye inoti zishasha. Nezerewe ndiko ndakora ayo mafaranga, inzozi ziba ziraheze. Nikanguye narababaye ndavuga kumbe nariko ndarota. Ariko ncangumaho ndagumaho. Rero narakomeje kwiga wa mwaka wa gatanu ndihambira, nagera mu mwaka wa gatandatu. Ngeze mu mwaka wa gatandatu naho ndinanata kwiga, ndinanata mugabo kabisa igifaransa kirananira neza. Ndageraho ndavuga ati ibi bintu ndabitaye je ndabihebye. Bya bindi nama ndota nigana n'abazungu zijya n'indoto. Ikindi nacyo ngira n'aba bazungu baba baza ngaho igatsinda nama mbona, hanyuma nkaca nibaza ngo nza kwigana n'abazungu. Ikindi nacyo jewe nari umuntu umenga ndakunzwe, nubwo kuva nkiri umwana hari abantu wasanga nyine banyikundira, kuko umunsi umwe kwibarabara haciye umuzungu yari bimwene wabo n'umupatiri wacu yitwa Masroni yabigatsinda. Hanyuma rero yarubakisha amazi yo kumabarabara. Rero aciye ahagarika imodoka mu bice by'iwacu nyene. Hariho umugabo umumama wiwe niwe yanambyaye muri batisimu, bamwita Karaveri, ariko yaritavye Imana ikomeze kumuhakuruka amahoro. Yari n'umuntu nyene w'Imana. Rero ndamubwira nterega nibwira uwo muzungu amumunyenga. Papa carabwira nyamuzungu ngo uyu mwana bashaka umumunyenga, ngo niyurira imodoka. Urumva yavuga igifaransa, babivugana mu gifaransa. Candurira imodoka, nuri imodoka uwo muzungu yiriwe arantemberana mu iyo modoka, n'uwo mupapa nyene Karaveri turi kumwe yirigwaza arampa amapipi. Hanyuma hejeje gukoresha nturira imodoka n'ubundi arantana asubiza muhira. Rero abantu maze kurira iyo modoka ngiye niho abantu baza babwira ngo reka Karaveri wa mukobwa wawe ngo umuzungu aramujanye. Marumigwa nyene basi, ariko jewe sigaye mbona ko wari umugambi w'Imana. Basi rero icyo gihe rero ishure rero ngeze mu mwaka wa gatandatu harageze ko na konkuru iba, ariko nari narabikuye mu ishure
ndagenda ndakora konkuru kandi kabisa ndavye amanota nari narose iyo nza kubandanya ishure nari kuzohava nca ubwenge mugabo nta vyarimo kubera ko n'abarimu barabibonye baravuga ati ariko kweri nk'umwana wo kwa Karaveri se wiwe atacyabuze ni gute uyu mukobwa adashobora kubandanya ishure ngo akomeze yige ariko nyene narase kwiga hanyuma n'ikindi ababyeyi barashatse no kuwufasha kubera mama yari afise umuntu wo mubi wabo nyene yari umudiregiteri muri college mbere college yibuye naho barashatse ngo bangirire ibintu by'amangetengete ngende kwiga mugabo je ababyeyi babimbwiye ndabagira ati jewe kweri mwoba muri ko muri ihangayikisha jewe ibintu byo kwishure nta na kimwe numva njewe sishaka kwiga nje nzobandanya kurima ca ndava mu rero mwishure ca ntangura kwiga muri foyer ibintu byo kudoda ahantu hitwa Gatsinda ntangura kudoda hanyuma nyene ubwo buzima ndabumenyera mugabo nkama narose ibintu ikindi kintu kitamba mu mutwe nukuntu ni narose ndiko ndaca ahantu mu kibira ariko ntekereza ibintu naraye ndarota nkumva ibi bintu naraye ndarota nibiki mugabo ndabyifata muko nyene ndabifata ibisanzwe hanyuma subi inyuma cyagiye niga mu wa gatatu narababwiye ko narose nja mu ijuru gutembera mu ijuru rero abavyeyi twageze aho tuba dusenga twarasenga kabisa rero zanzo zinarota nja mu ijuru sinigeze ndazibagira rero nkama nabibwiye abavyeyi turiko turasenga ati jewe narigeze kurota ndota nja mu ijuru mu marayika njana mu ijuru nahabonye uku papa arambwira ati burya nyene waragiye mu ijuru ati burya ujya n'umumarayika wawe akurinda burya Imana yari yamuhaye uruhusha kwaza kukwereka ibyiza by'ijuru ati rero mwana wanje urakomeza ukunda Imana uzurasenga cyane nari nashatse kuba nozo kwigira ububikira ariko nabwo kubera ko kwishure ntabyitayeho nabyo kandi nibyo bakunze ko no bandanya kwigira ububikira rero muri igihe kimwe nabwo wa mudamu yahora avuga ko yari afise umwana wa papa yarageze haja gushaka umugabo kuko yabona ko ibya papa bitagishobotse agiye gushaka umugabo hanyuma haragera igihe bamuzana iwabo kuramukanya bamuzanye iwabo kuramukanya baci iwacu niho rero batora ibintu by'amabiya babatizamo intebe hanyuma jewe rero abarije ndabafasha gutwara izo ntebe abakwe baza kwicarako abarije ndabafasha no gutwara ibintu by'amabiya bari baguzamo ibiyeri biya ni mu cyongereza hanyuma ubwo ndabibashira turabijana iwabo uwo mwene wabo yari umupfumu arambwira ati rero uze kuza ndaguha inzoga ati sawa je naranywa inzoga cyane naranayikunda kuko iwacu ibiyeri inzoga iyo ariyo yose yari ihari hanyuma haragera nyene ndagenda ngiye wa mumama yasohokanye agakesi mu ntoke akazana agafatiye ku munwa kugira mpe ya nzoga kuko yambonye yari inzoga iri mwishano rero abandi badamu baramubona bamwe bitwa bavumbi baraza ati yitwa Rehokadi ati Rehokadi duhe kwiyo nzoga yazanye mwene wanyu iwanyu twumve ingene yari imeze nawe ati nukuri kw'Imana aka kayogana kabikiye umwana wanje Zipora niwe yafashije gukora ibintu byose niwe yafashije gushomba intebe ati rero ntawe ndaga akagashira ku munwa nyene nkaho nobona ko tugira dusangire anciri ikuzo niko nahora numva mu Kirundi babivuga noneho mbona bariko barayigwanira je ndiyumvira ndavuga ese iyi nzoga bariko baragwanira yanka kuyibaha utuntu turi mu gakesa ari dukeya ugwato abarundi bararuzi hanyuma ijwi ry'Imana rirambwira ntumuyo nzoga va mugende mbwa nkiyumvira ibyo ndiko nibaza
Imana ijwi rikambira ati ntunywe iyo nzoga va mugende. Hanyuma ndavye ko bariko barayigwanira naciye nyene niciramwo ncanca mu gipimo kikawa caserukira mu ibarabara ca nditahira mu iwacu kuko nariyumviriye ni iwacu dufise inzoga shatse ibiyeri mu biyeri shatse impeke nka impeke shatse n'imivinyu naranywa n'umuvinyu shatse ifana nka ifana cambona ati nta mpamvu yo kugwanirira ijya nzoga bariko baragwanirako ca ndayireka canca mu gipimo kikawa haheze nk'imisi 2 abana batoyi banje nibo bagiyeyo. Hanyuma bagiyeyo kumbure wa mumama aca baha gwagwagwa nari narase kunywa kuko iyo nzoga ntiyabaye akihaye babandi ambuze yango yaciye ayisubiza mu nzu arayibika kuko urumva yari irimo ishano. Rero nyuma haciye imisi batoyi banje baragiyeyo bagiye kuhatembera ubwo nyene nibo baciye bayiha. Hanyuma abana batangura kugwara. Ubwo rero audio ya gatatu ndayigejeje aha turaza tubandanya ni audio iza kugira 4. Umukama Imana abandanye kubahezagira cyane mwarahezagiwe n'Imana.